Hero bakunzi ba KZN TV, nibaze yuko mumeze neza. Hama kuri micro ni Sando, behind camera Kerve. Hama nibaze yuko muba muraja kuri YouTube kugira ngo mugire subscribe, nimwagire no guklika kuri kajya gakengeri kugira ngo mubandanye muronka amakuru ameze neza. Rero n'umunsi urabona yuko ndi kumwe n'umutumire, ngira nawe sundi ngira abatamuzi ngira araza kubibwira. Gute? Nitwa Roza Twagira Yezu. Ama nashaka kwanza abatakuzi mwoba mukora ibiki canke mugira ibiki? Jewe mu bisanzwe nibaza ko hari abantu benshi banzi, mugabo batanzi ndi nararibonye mu mico n'akaranga ko ari ibintu natangiye gukoramo nkiri muto cyane gushika no ku itariki y'uno munsi, bikaba ari ibintu nkikunda kandi nishigikiye gose. Mama, hama nagomba kukubaza, mbega nka jengira no banavutse biza vyarabaye mwoba mwabitangoye ryari ivyo bintu by'imico n'akaranga? Mu 1978 niho twari dutanguye mu mugwi wari uw'ubushikiranganje bw'imico n'akaranga. Muri ico gihe ca turitegura niho twaje no mu isabukuru yari kwirabera i Tripoli, twajanye na nyakwigendera nyakubahwa umukuru w'igihugu President Bagaza, niho twari kumwe. Wari umugwi munini cyane urimo abatimbo, intore, abanyagasimbo, abatamba imbyino z'ikirundi, abacuraranzi. Wari umugwi munini cyane, turamarayo n'igihe tuzunguruka ama province yose yo mu gihugu ca Libya. Kabaye agateka igihugu cacu, ukaraba n'agateka kuri twebwe kuko twarabonye ko imico yacu n'akaranga byakunzwe gose, bituma n'Uburundi bumenyekana. Mbega uri kuraraba muri kino gihe indirimbo z'akaranga ukuntu zifatwa ugacuraba na kera, ubona bimeze co kimwe canke hari cyahindutse? Tufatiye ku mico n'akaranga cyane cyane kuri aba bagera iby'intambo, ndabona ko byabandanije bitera imbere, byarateye imbere cyane. Ikimenyamenya nuko imigwi ubu usanga bashobora kwihingurira indirimbo zabo, bagatamba imbyino zabo, bihinguriye amajambo yabo. Ivyo ni byiza cyane, ntibisa nuko abantu baguma kuri bimwe bakaguma basa n'abadahindura. Ni byiza cyane, je ndabishima. Umuziki w'akaranga ni cyahe kintu waba umaze kugushikanako nka wewe? Jewe icambere nkuko mvuze, icambere mu buto bwanje ico gihe nafise imyaka 18, ubu ndi muri 61, ariko raba ku myaka 18 nkashobora guserukira Uburundi mu makungu, tugashika ahantu tukakirwa n'abakuru b'ibihugu za Libya, mu Faransa, mu Buyapani, mu Bubirigi, muri Hollande. Ivyo bihugu byose sene gushobora kubishikamo, nabishitsemo nyene kubera iyo mico n'akaranga narimo kandi nkagenda nserukira igihugu. Ivyo rero ni ikintu kinini cyane nshima ntari gushobora gushikako. Yego. None mwico gihe byari byoroshe, ufise nk'ururirimbo dufate, byari byoroshe kugira ruje habona? Mu bisanzwe kubera ko twasa n'abakorera mu mugwi, nababwiye ko nari mu bushikiranganje bw'imico kama n'inkino, byari byoroshe. Ururirimbo twararukora tukarukorera mu mugwi, naho ngo barugwawe witeguriye ukarumenyere ukagwereka abandi. Ahariho umugwi urushira mu vyuma, hakaba umugwi urushira mu ntambo. Je naragiriwe amahigwe, nari muri vyose. Mu bacuraranzi narajamo nkaririmba, mu batamba nari imbere. Umusambi muremure wumva bavuga yari jewemo, intambo y'imisambi nije natwarindi imisambi yose. Umusambi muremure, n'indi ntambo twagira twiremetse ibisimbo yakundwa cyane mu mahanga, nije nabandi imbere. Bega uburebure bwanje bwaca bufasha nije banshira imbere, abandi bose bagakurikira. Uri kuraraba indirimbo z'ikirundi n'izindi ndirimbo zisanzwe mu Burundi, nizahe ubona zihabwa agaciro cyane muri no minsi? Muri no minsi nyesho no guha kumbure iyo hava ibabaza abantu, indirimbo zari ziryoshe
ni imbyino z'ikirundi barazihingura bagashiramwo amajambo bagashiramwo rwose mudiho ugasanga ni imbyino ziryoshe cyane mugabo izihabwa agaciro ni izi ndirimbo zisanzwe usanga kumbure zimwe zimata nico zimaze mugabo ukora ko zifite umudiho utambika kwereka mu gutwi wumva zumvikana neza ugasanga nizo bahaye agaciro ariko ku by'ukuri iziryoboye izikoze neza zari imbyino z'akaranga k'u Burundi. None ni cyahe ikintu woca ugira ko uhanura nk'ugwaruka dufate gubu ni cyahe ikintu woca ugira kubahanura kubera uri kuraraba muri no minsi izo ndirimbo ni bake bazumviriza ni bake cyane kugira ngo nawe ugire icyo babwiye bamenye yuko indirimbo z'akaranga koko ari indirimbo zituma igihugu cacu kino hanze bakimenya ibintu gikora. Icyo nubahanura cyane cyane gwaruka rw'i Burundi banza mukunda imico yiwanyu mureke guhurumbira ivyo mu mahanga. Aka karanga k'u Burundi ni karanga muntu yacu niko gateka kacu niko kaduteza imbere niko katuma n'u Burundi bugira iteka mu makungu. Dukunde ivy'iwacu hanyuma n'ivyo bindi by'ibicurarangisho nitwabikoresha twisunze akaranga tuzosanga n'ururimbo turiko turakora ruryoshe kurushiriza kuko rujamo ca kirundi ciza rujamo za mpanuro rujamo bwa buntu igihugu cigisha. Mbega mama woba wowe gishobora kuririmba canke mwarabihagaritse kubera ubusaza? Kuririmba sinkibigira novuga nti ivyo byo kuririmbana n'ama orchestre kuririmba mu club ivyo narabihagaritse mu bisanzwe ariko ndaririmba mu isengero ndi muri chorale ku Musaga muri paroisse Sainte Anne Musaga ndi muri chorale mugabo cyane cyane umuntu yamenyereye ibintu vy'ubuhinga vyo gukina ubujendi cyane cyane mu mareresi no mu vyese ibintu bita amateatre ajya yo mu maradiyo vyabiganiro muramwumva mu maradiyo vya murikira ukuri vya sokwe kera narakinye mu banyi niwe muryango kuvuga itangura gushika here urumva ivyo ndi muri ivyo ijwi abantu bagoma baryumva hanyuma n'amafilme rero ubu undi mu migwi iri kwirakina amafilme ngaha mu Burundi kuko mu bisanzwe urabona ko atabantu benshi bafite imyaka yanje bemera gukina iyo bakeneye rero umuntu akuze baranyikora ko kandi nkabitaba n'igikorwa bampaye nkaheza nkagikora kandi bikanryohera. Yego. Mbega kuri wewe je nagomba kukubaza akabazo urabona ndibaza urafise nka abana mbega nk'umwana arinze agutorana dufate akagutorana ukadusanga agiye muri za ndirimbo z'isi uwo muhanura iki canke uwo mureka akajayo canke vyogenda gute? Kintu cyose kigira intango antoranye akaririmba iz'isi nibisanzwe uragororeramwo no muri izo z'isi rega zirakeneyemo impanuro. Noneho uwo mfise yatoranye ibintu byo kucuraranga aravuze ivyoma byose mugabo wewe rero sinizisi ko acuraranga mu isengero aravuza uyo ni mutoyi mukuru nawe ni umuntu ahora ategura ibintu by'ibiteramo uwo bita Rasco ni wewe mfura yanje urumva bose baratoranye ibintu byo gukundisha akaranga mu bantu by'ubuhinga no kuremesha ibiteramo. Murakoze cyane kuba mwatwitaje. Murakoze namwe ndabashimiye murakoze. Hero bakunzi ba KZN TV mwabonye umutumire twari turi kumwe mwakoze kutuba hafi namwe mubandanye mugira subscribe kugira ngo muronke amakuru ameze neza. Okay.